correction. Chuma cha chuma basi. Uingelela weka mulo. Uingelela chuma cha chuma. Mwese muriko murakurikirana yompi, mwese muriko muradukurikirana aho muherereye hose, turabakunda cyane. Ni kuri Amiso TV online TV, kaba twishimye cyane kuba muri kumwe natwe, mukaba muriko muradukurikirana ku buhinga bwa none. Aha twovuga turi kuri Facebook Amiso TV, ni page yacu. Ntiwibagire kugira like, ukaja no kuri Twitter, YouTube yacu ya Amiso TV, ukagira subscribe kugira ubandanye uronka amakuru ya Amiso TV. Tuno munsi rero twagize amahirwe yo kuronka umuririmbyi, eka no kwamwakiriye umuririmbyi avuye mu gihugu ca Amerika, ni asanzwe aba muri Chicago, leta zunze ubumwe za Amerika. Ni umuririmbyi benshi bamenyereye cyane hano mu gihugu cy'Uburundi. Umisi inyuma aho yakoze ibidasanzwe mbere nanamenyekana, yakoze indirimbo zitandukanye, yakoze indirimbo nka Kibaju Baju, yakoze indirimbo na Shani Queen, yakoze indirimbo na Pasli, yakoze indirimbo na Big Fizo, yakoze indirimbo nyinshi cyane aho yamenyekanye cyane hano mu gihugu cy'Uburundi. Chuma cha Chuma ni umuririmbyi cyane, yakoze ibidasanzwe muri muziki y'Uburundi. Ubu no munsi akaba yagarutse avuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, avuga ati aje gukora ibintu bidasanzwe na cyane atari mu muziki w'Uburundi, ariko we kuri we akavuga ati aje gukora ibidasanzwe mu bijanye n'iterambere ry'igihugu, kanatsinda igihugu cy'Uburundi. Ni igihugu camwibarutse, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Chuma cha Chuma arishima cyane kuko yakiriwe nk'umwami. Ugerageje kuraba uko bamwakiriye Chuma cha Chuma, ndukuri byari biryoheye cyane ku kibuga c'indege, aho mbere abafanzi batari bake bamwakiriye baranamwishimira, bamuha ikaze mu gihugu cy'Uburundi. Yanatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru, aho yashimye cyane uko abarundi bagiye kumwakirira, uko bakimufise ko agatima, abona ati abarundi no kuri barafise umutima w'urukundo. Akanishima cyane ati Uburundi ni igihugu cy'amata n'ubuki, ati karatsina n'igihugu camwibarutse. Kuri we yavuze ati icamuzanye hanini ntabwo ari muziki yo mu Burundi gukora amakonsere canke kuririmba abanamba, ahubwo we icamuzanye ati ni guterera mu iterambere ry'igihugu, na cyane yatanze akarorero mu gushigikira mu iterambere ry'igihugu. Yatanze akarorero kuri mwene wabo Alexandre, aho afasha ugwaruka rukina umupira w'amaguru kuruteza imbere, mu kurufasha muri ibi canke biriya mu bisanzwe mu byo baba bakeneye. Akavuga ati ikintu nyamukuru yabonye ati mu muziki wo mu Burundi nta kintu kiri, ati kuri we ahubwo ni gufasha mu iterambere ry'igihugu, muri ibyo byose bishobora kubaka igihugu cy'Uburundi. Reka dukurikirane bimwe mu byashikirijwe na Chuma cha Chuma. Ikintu cya mbere, muhira ni muhira. Burundi is my country, okay? Tuba twafise umuryango, twafise abavyeyi, urumva naho twoba tutari mu by'imiziki by'ibiki, kwaza mu Burundi ni lazima, kuko haho muri Amerika tuba twagiye nyene n'ukurondera amadolari, sivyo none ubonye na make ukaza ukavuga ati famille nyene acanga ati dukora ibiki abagenzi, nawe uravyumva. Hanyuma umuziki naho urabizunze ko Burundi ni enjoy no kwishimisha. So konje rero nzokwishimisha, iyo umuntu agarutse mu gihugu bavuga bati jya hanze urondera amafaranga, uze ubaka igihugu cyanyu, muteze imbere, muzare business ama project atandukanye. For example, I have a brother here, urumva uyu ni brother wanje yitwa Alexandre, il est licencié en français muri université du Burundi, c'est ça. Urumva no kuvuga yakreye urukino rwitwa futa. Futa n'urukino rushasha rumeze nye, mbona nka kujya ukreya nk'uwa kreye football, urumva arafite don, ndashobora kuvuga ati reka nze ndamu managing ndamu sponsorize, sivyo none kono uvuga nkuko nabivuze. Ikintu kinini yakizanye cyambere family, urumva ikintu cyambere ni umuryango, sivyo? Umuryango nico kintu cyambere, urumva ivyo bindi yego birashobora kuza, ariko nta giteramo nateguye. None reka ndakubaza ikintu kimwe, sivyo? Usohoye umuziki nkuriya muziki nakoze superstar wo baririmbi benshi, no ndakubwiye amafaranga nakoresheje, wovuga ati no, sivyo? Kuko uravye kuri YouTube kuri a.k.a baranditse ati muri mu muziki wo Burundi niyo video ya mbere yatwaye amafaranga menshi, urumva ndakubwiye ama miliyoni amadolari asisikiye, no kuvuga nkaca ndaba rero nkavuga ati eski nta nyungu nimwe ugenda muri concert gusa cyangwa ugahura n'abantu Chuma, ariko no kuvuga kujya gukunda umuziki cyane, no kuvuga nta sponsors zibazi hari, cyangwa ugasanga nyene nk'ama concert umuziki wabashaka babone kuri televiziyo gusa, ugasanga muri concert ubabwira nk'ibihumbi 5 muri concert bumva yuko umengura bishya. Harmonize agiye kuza ndavyibaza, sivyo? Sibazo iri 5,000, ushobora gusanga hagiye abantu bakikanda ari umu superstar komeye, kubera iki nta muziki wa cyane novuga ngo bakunda hano. Nico gituma rero no kubwira je sinje muri concert, ariko
bishitse ni kwishimisha urumva nka kujya ujya muri club ugakonsoma nka Asili fata mbada maskin tajiri